umviriza, Bibiliya yuzuye ahantu ubona mu tuntu duto, mu busa bw'abantu Imana yakoze ibitangaza. Inkoni ya Mose atakintu na kimwe ifise gifatika yo gukubita intama, niyo nkoni Imana yakubitishije Farawo. Imana, Bibiliya yuzuyemo icimbiro kitwereka yuko Imana ifata ubusa ikabuvanamo ikintu. So twege naho twakirijwe, naho twaba turaba intellectuel chrétien, tugomba kwambrasa iki cimbiro c'Imana kitwereka yuko ijambo ry'Imana ridafatira ku by'abantu bafatirako. Iki twishura musi nk'ishengero nuko twibona nk'uko isi tubona, kandi nuko dufise forme ya pensée nk'iy'abandi bose abantu b'abapagani. Ugasanga turi limite mu byo dushobora gushika ko mu buzima bwacu, kuko rimwe na rimwe twaremeye iby'ubwenge butubwira biratulimita, igihe c'ijambo ryo ritubwira kiri ilimite. Ndaje kubwira umunsi muri kino gitondo ngo Imana ntikangwa n'ubusa bwawe, ahubwo rimwe na rimwe ahari ubusa Imana iraza ikintervena kugira ngo ninamara no gushikana no ku kintu gikomeye icubaro kizoba ic'Imana. Yesu ashimwe cyane, Yesu ashimwe cyane. Mu busa bw'umugore w'umupfakazi asigaje agafarini kanyuma kugira ngo ahwere muri utwo tuntu duke twiwe, Yesu yaraje akora igitangaza. Yesu ashimwe cyane. Uyu mugore yari afise ubusa, ariko ubusa bw'Imana irabuvugishwa. Ubusa bw'Imana irabuvuga ko, iravuga ngo ubu busa ntibuzopfa buhejeje kuba ubusa. Yesu ashimwe cyane. Uzokwama wowe ufungura gushika ikiza kizoherera. Ndagomba kuvuga ngo iyo ijambo ry'Imana ryaje, Imana ifata ibyacu by'ubusa ikabuvanamo ikintu gikomeye. Yesu ashimwe cyane. Nico gituma ashaka kubwira umuntu wese uno musa ariko arirabira mu busa bwiwe, ndaje kuvuga ngo hejuru y'ubwo busa bwawe ongereza ko igitigiri c'Imana, hamuvuge ngo Mana ndakira ico nawe ushobora gukora, kuko wewe ukora ibirengeye ivyo dusaba n'ivyo twiyumvira. Yesu ashimwe cyane. Kandi singana n'ingene agaseke kanje kangana, ariko ngana n'ingene wowe ungana.